wawubaka uramushima mwebwe mwese muje ko dusangira ikiyago guru no mugoroba nagira mpere aho nama mpera je nitwa Apollinaire Nkurunziza nkaba ndongo ikinyamakuru Agora TV. Ico kinyamakuru kikaba gikorana na kaminuza y'Ingozi mu gisata ca American Corner aha twicaye hano turi aha rero akaba ariho dukorera ibiganiro tubifatanije na American Corner ku munsi wose misi yose ku munsi wa gatanu turatumira abantu batandukanye bivanye n'ico dushaka ko tuza kuyagako twimvira umutumire duhamagara kugira aze kutuyagira. Ikiyago rero kuri bashasha batari bakizi nuko dutumiye umutumire hari bice bishika nka bibiri canke bitatu duheza tukakoresha. Igice ca mbere nico kumumenya mbega uwo muntu twatumiye ninde, igice ca kabiri ni vyarangura kunyera birangura, igice ca gatatu tuba twavuze ico tuza kuyagako. Ico twavuze tuza kuyagako ni naco kiba gikomeye, abantu baba bashaka kumenya vyinshi vyerekeye ico nyene twifuza kuyagako. Hanyuma mu gusozera turaha ijambo abantu baba bari ngaha abaje kugira nabo bagira ico bavuze, ari ikibazo cyangwa ari intererano bagaheza bakayitanga bisunze ivyo twaganiriye. Nama mvuga ati hasi mu isengero hamwe havuga padiri gusa kuva mu ntango gushika guheza n'abandi bararonka ijambo. Ico rero kirakomeye gose. Nuko rero turabaha ikaze. Hanyuma nejo bundi misi yose kuwa gatanu muzohore mugira iryo shaka ryo kumenya ati mbega baza kuyaga kuki, ni wumva bikuryoheye, ni wumva ari ibintu biguhimbara uvuga ati iki kiganiro ndashaka kucumviriza. Kenshi wanashaka abantu baravuga ati hari umutumire kanaka, uyu rero uyu niwe nshaka kubona, uyu nyene niwe nshaka kumva. Navyo biba vyiza cyane. Ni naco tubonye no munsi twatewe iteka hari abakenyezi twabonye hano kubera twahamagaye umukenyezi. None rero dutangure nkuko nabivuze twama duhera kubaza umutumire wacu kugira tumumenye. Abantu baba bari hano turafise urwaruka rutari ruke. Mbega mutumire wacu mwiriwe? Mwiriwe n'amahoro. Yego n'amahoro. Ndiko nakora babona amahoro nyene. N'ubutungane. N'ubutungane. Ego abatabazi mbega tuko tuganira nande? Niko muganira n'umukenyezi yitwa Nkunzimana Benigne. Ego. Aje arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Ngozi. Ego muravyumva tuko tuganira na Benigne Nkunzimana arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Ngozi. Ngira bariya bo mu buhinga bw'ivyumba mu turabira uko twumbumenga amajwi agumaduga ahubwo ngira wogabanya gatoyi. Ego uraturabira. Ego mukenyezi Benigne urongoye abandi bakenyezi. Hariho aho nasumye urusaku barambwira yuko kwa Benigne bose bitwa Bankunzimana nivyo? Aho ntimwihenze. Ego ivyo birasigura iki mu byukuri? Birasigura izina ry'umuryango kugira ntibize ritakare. Ego Nkunzimana yari papa wacu. Papa wanyu yitwa Nkunzimana? Ego cyane. Abana bose rero bacha bitwa Bankunzimana? Bose bacha bitwa Bankunzimana. Ego ntitubimenyereye cyane mu miryango myinshi. Hamwe uvuga ngo izina iri zina ni ry'umuryango, mwebwe ntibibatangaza kumva mwese mitwa Bankunzimana? Suko dutangaza ahubwo n'ibintu bituryohera bico bitwereka ko umuvyeyi wacu yaradukunda twese agashaka ko abana twese twitirana. Ntagire uzoshavura ati mbega vyagenze gute Jesse nitwa iryo zina. Mbwa hariho umwe mu bana 9 mvukana n'abana 10. 9 rero nibo bitwa Bankunzimana. Muhererezi rero nawe yitwira dukunda. No kuvuga habaye nyene urabumva ko yari nk'inyongera.
imana nyene yamukundiye mu nyuma yari yamaze kubivamo Yego. yari yabivuyemo hanyuma bica birakunda ca birakunda urakoze cyane none mbega Benigne ku muntu umenga murara acasa neza rwose ubwo imyaka ningahe mfise imyaka 45 ntawovyemera ubona umuntu afise imyaka 45 gahe harya abantu bagufiya burya harya ntibasaza kuko twe ntituja gusotora imana hejuru tuguma hafi nyene ikaguma itubonera hafi ure nizere yuko jewe ntazosaza oya ntawe uzoja nta ngorane urakoze ndagushimiye ego watubariye yuko uvuka mu muryango w'abana 10 wewe ugira kangahe jewe ngira kabiri umwana agira kabiri ego neza cyane kandi muri abo 10 bose umuhererezi aheruka guheza kaminuza bose byarakunze amashuri yagenze neza ego imana yarabigize biragenda neza ego none Benigne uvuka hehe ni hehe wavukiye turamaze iminsi dutumira abantu tutanabizi tubabajije ngo je mvuka ikanyami ubundi naho ngo mvuka ikanyami dusanga n'abanyakanyami none Benigne wewe avuka Benigne avuka muri komine mu ntara ya Ngozi muri komine Ngozi ku mutumba wa Muremera ahantu bakunze kwita ku Ifereme plus précisément bahita ngo ni ku Gicupa barahinduye ntiyakiri kubibwa twari tuzi aho bita kubibwa ku Ifereme ubu hariho ni ku Gicupa umuntu ariko aragenda afashe ibarabara rya Bujumbura ahantu hari icupa ni hajya rya cupa rya afase ya institut ya kaminuza ya Ngozi ego no kuvuga yuko hajya hari icupa rya Bralud mbe yari soma Burundi yari Primus Primus ko yabuze gabasho ngira hari soma ngira ntiraza ngo tubyumvikane neza nene barabariha oya ni public urakoze kubatabizi ikiyago cyacu no kugitangura kugira ngo abantu baje muri mood nimuhave numva kumega tuje kuvuga ibintu nk'ivyo mwisengero n'ikiyago nyene yego urakoze none Benigne ku myaka 45 ndizana neza ko murubatse n'abagabo bangahe n'abana bangahe ufise je nubatse n'umugabo umwe nkaba mfise abana 5 abahungu 3 n'abakobwa 2 iyo mwira ko ufise abagabo 2 naca mpamagara buramatari ati hari umukenyezi numvise aharitse je ndiko ndafasha gusohora abaharitse ubu sino cambo wa mbere aca ja kubikora niyo politike nawe uribwo ubu nta guteza ingorane mu miryango yego urumva nawe uri mu bafati ya mbere yego twari guhera ko umukenyezi yagize ingorane no kuvuga ko ncambaye interpel yego ucu umva ko uhamagawe mba mpamagawe mu bari imbere kwitaba n'ingoga yego ati rero umugabo umwe abana 5 numva ari sawa ubu no kuvuga ngo abana bawe witeze kuzovyara abana bangahe ndarahejeje imana ifashije 5 mwebwe iwanyu mwari 10 wewe ugize 5 uwinyuma yawe azocagira habi ajegira babiri byose nibihe kera injya zariho nta mahinduka y'ibirere yarahari umuntu yari kubita gutya kikubita inyuma y'urugo akazana gatoke mugabo ubu murabona ko n'amatongo yaraza n'umwana buryo barazimbye ubu nibiharuro ikintu cyose nibiharuro kera umwana muri primaire twe twize turehe amafaranga 150 muri primaire yego kaminuza ngana nayitanguye twiga turiha amafaranga 150,000 ubu rero tugeze kuranga murumva ko n'ikibazo gikomeye byose rero no kujuharura guharura byose urabara abavyeyi bakira kuvuga ati narakuvyaye Imana izokurera wewe uvuga ati rero je nzirerera
oya no kwirerera tubafashanya n'Imana byose tubihabwa n'umukama yego ati Imana yaduhaye ubwenge kugira tubukoreshe yego cyane nta nta kuyitera ingorane ego Beninye mwarize amashure ndavyizeye utubwira mbega watangure kwiga he wabandanije he jewe école primaire amashuri mato nayize kuri Ngozi ya kabiri Ngozi nyene kuba ahantu kuba bakobwa hari umuntu yatubare ko ari ku bakobwa none umunsi yacyari ku bakobwa mbega hwa ubu nyene umva bahita Ngozi do urumva nibaza ko iby'abakobwa n'abahungu ibyo ntibacirwa barabivuga byarahavuye amamejeje école primaire secondaire nshanja kuyiga muri lycée Busiga mejeje cycle inférieur cycle supérieur ncandayiga kuri lycée Kiremba Nord mvuye yo kaminuza ncandayiga ngaha ahanye na Ngozi haturi abandi promotion ya gatatu ya kaminuza ya Ngozi kaminuza ya Ngozi abanyeshure hano biga ngaha barabonye igicocoro rero ubu urumva urayizi neza iyi kaminuza igitangura yego yayindi utabubona neza iyo ibintu bizoba bije cyane yego hari utubazo nkora kwibariza duto umuntu yakuriye mu muji no kwiga hari igihe usanga yabaye n'ikigaba ko turanababona rimwe na rimwe wowe ntivyigeze bikugora hamwe uvuga ati yabana na primaire kugira nje ukoyera cyari giti oya twebwe ibyo ntibyanshikiye ko twari dufite umuvyeyi w'umufonctionnaire abavyeyi b'abafonctionnaire twebwe rero no kuvuga ko kwiga warakibona abo wewe wavuga uti nipfuza kubiki ko kenshi umwana abavuga ati nshaka nimba afise papa wewe umwigisha avuga ati nshaka kuba mwigisha nimba afise mama wewe umuganga avuga ati nshaka kuba umuganga agatora umva rero twarabona yuko utize nyene utaba wize kandi abavyeyi baradukundisha amashuri cyane wewe nta ngorane bweze ugira urumva kubijanye no gukunda ishure oya nta ngorane twagira ahubwo twe twakora muri concurrence wacu abo muvukana ego akora muri concurrence umwe wese yakora concurrence mu ishuri aho yiga kuko ubaye twararonka motivation ubaye wa mbere canke wa kabiri gushika ku wa gatatu waragirirwa akantu na muzehe muhira gacibona ko umunsi we wasumbye abandi bana urumva wagwanuze iti je negezwa kuba wa mbere canke wa kabiri canke wa gatatu hariho abo twaganiriye mu minsi heze ndabaje ati mwishure wabo wakangahe abantu baca baratwenga bari hano bavuga ati umwarimu wese agiye mu ishure yamavuga ko yavuwa mbere mu ishure wewe wabo wakangahe none we sinoja ngaho ngo beshe sinigeze mbu wa mbere mugabo narabaye wa kabiri ndabana wa gatatu mugabo urumva ko nari mu ntambara kugira ngo uwo munsi nanje barije nja gusohokana na papa uwo munsi nze kugifyeri mugabo basi wa kabiri yararonka akantu gushika ku wa gatatu yararonka akantu wewe rero wama wakarosa akantu canke ni oya byarashika rimwe nkaba bari nyine baba bambere ngo bisi ngo nta mwarimu ayoberwa ngo yamabu wa mbere aca baza ati none nyimba waba wa mbere n'uri yaba wa mbere umwarimu wose nyimba yaba wa mbere none ninde yaba wa kabiri mu ishuri numva ko rimwe na rimwe ngo abarimo baraduhenda ngo je nari nci ubwenge ariko urumva wari ufise iki gutuma unyarana kugira ngo ugire primaire yari yarahindutse ntiyari citwa ku bakobwa ndi oya hari ku bakobwa nyene mugabo abahungu n'abakobwa bose barahiga mugabo hitwa ku bakobwa bayita ngo Ngozi ku bakobwa oya bayita Ngozi do mugabo ibyo byo ku bakobwa nyene kubera abantu bari bakimenyereye ingene bahita baravuga tujyayiga ku bakobwa mugabo administrative man yari handitse ku bakobwa yari Ngozi do ndeke kuvuga wewe bikuraba n'ingoga hari abarimu bakubitana kabisa muri iyo myaka iheze ebana nawe umubonye none munsi uca wumva shingo ninde umwarimu uvuga ati uyu ndamubona no barakubitana mugabo baratuma duca ubwenge oya ntaco ibyo ndabizi ko nta mwarimu akubitana n'inzigo abafize icashaka wewe ubona nde mu barimu bagukoreye barimu ba mbere jewe ndabona umwigisha yitwa Rusako inzira yaryo yakubitana gute twe twarahuye n'umwarimu akubara twe yadukubita yarafirate
ikintu kikunaniye watega intoke ntabyo kubisusu watega ibiganza mu ntoke ukagira gutya amagakubitako yarakubita cyangwa yaratema kubera yarakubita ahakitse yarakubita zari zijya zibiti agakubita kandi agukubise icyo yagukubitiye wacu gitora imba ari igiharuro cyari cyakunaniye wacu gitora uvuga ko mu ishuri ariko arigisha nta muntu n'umwe yasubira gusamara wabuze uti niyakurungika ku kibaho bikakunanira ucuga igiti cyasi nibaza yuko ari iminsi yose kuko kinanye ndazi umwarimu iminsi yose yinjiye naca njugumira kubera ko nawe nyene yaradukubita mu ntoki yavuga ngo aragusangiza ngo nukugusangiza ngo tega ndagusangiza urabona ko nyene basangira mu isengero ngo tega ndagusangiza yaca avuga ngo mugasi ndaguha umubiri wa Kristo ngo ndagusangiza ngo umubiri w'umukaratusi urumva umubiri w'umukaratusi nivyo yambwiye ngo subiramo byaranka ko ndabisubiramo kubera nkubisekeye urumva rero usanga we ntahangiro wari ufise twebwe twari dufise amahangiro yaby'ibyo tuzoba nivyo uri muri primaire we wifuza kuzoba iki jewe ndi muri primaire narinzi ko nzoba mwigisha abirabira kubigisha nyene ko nabona umwigisha yinjiye mu ishure nyene wabona ko ari umuntu akomeye cyane burya kera abantu twari tuzi ko bakomeye bari bamwigisha na ba muganga abantu babiri mbwa bicambira wabona mwarimu kubera ari gukunda cyane nabona mwarimu wariyumvira ko mwarimu ajya mwarimu niwe yari umuntu akomeye gose ariyo nyishuro bibaza ngo mwarimu ngo ntajya nuko rero reka dutere imbere konkuru ntiyakugoye konkuru nayitoye kera muratsi konkuru yari igoye nayitoye ndayikoze ubugira gatatu ubugira gatatu naciye ndayitora hari abanyeshure baba bari ngaha canke n'abandi bize buke inyuma yacu canke yanyu bashobora kwiyumvira ati jewe numva umenga sinkomeye kuba sinari nkaze kuba ntatoye konkuru kijya yengo mu mwanya mutoyi tabandi bayitora mu mwaka umwe abandi ati jewe mazi 3 urumva birangoye nibaza yuko atari ivyo twe twarigana n'abakoze konkuru incuro 10 gasanga ari mu ishuri yarakoze usanga yene yaramize ubwanwa kandi kuko hari amanota si by'ubu hari amanota wasanga bafatirako kuko n'amashuri ntiyari bwabe na menshi ugasanga rero biguma nyene usanga nyene arige basanga bagomba bakatira ko akarongo gasanga wabuze 0,25 wabuze 0,5 mugabo ukavuga ati giye ku myaka kandi ucinjira mu ishure ucinjira mu ishure wabuze kutegerezwa kudubura ntabyo kwibwira ngo utazotora ko nkuru utadubuye ntabo byaba ko bakahita bimenye ntabo nabonye jewe imyaka nize urabaza uti aha rero ndaje kwicara wabuze kutegerezwa kuzobanza kudubura umva rero wewe byari byoroshe umva amenye n'ingoga myaka 3 gusa iyo nuvuga je ko byitwa ko byagenze neza usimbiri busiga be interna ugeze mu gatandatu tango kwimvira ati mbega ishuri ry'indaro nzojamwo je ndifuza kuja wahapfuye uja hehe neza na neza ega amashuri nivyo nababwiye amashuri ntiyari menshi amashuri ntiyari menshi y'amasegondere hari nko ngaho Ingozi hari Buye na Don Bosco yakira abahungu gusa atabakobwa bari mu ndaro na Busiga umukobwa wese atoye ko nkuru yarazi ko acaje Busiga nta kintu ntandi kwiyumvira kana handi waje kwiyumvira nyene wabuzi ko uzoja nyene mu lycée y'Ubusiga ukaba muri lycée babita muri lycée hariho akantu wumva ati uburenda bayo muri lycée nyene ukumva unezerewe ati uburego hero no munsi nditwa muri lycée kera watoye ko nkuru baba bubahitse mu kibano cyavuga Ingozi mu hajya bujya muntu n'umusegondere kwitwa kuri umusegondere cyari ikintu gikomeye cyane kavuga ati n'umwana wa naka yatoye ku nkuru kuko barakubwira umunsi mukuru watoye ku nkuru ntibyari ibi bisanzwe muhira n'abagenzi bo muhira mugahure wowe watoye ku nkuru cyaguha naho yaguha inoti y'ijana bugiye baguha amafaranga menshi ahubwo atakira mwana tora wewe uzogura ikaramu umva rero kutora ko nkuru nyene kwari nko gutsinda amashuri ya mbere wabo yamaze wabumva kutsinda ugiye mu ishure ry'indaro rero rya Busiga urumva unezerewe rwose kavuga ati aha rero ndashitse aho ncazo bati uriyumva ko ubaye undi muntu atakiri wabo ndi wo muri Ngozi de
gukura ikaki cari ikintu gikomeye cyane kandi urumva ushitse no muhira nyene baravuga ati umurisa arashitse ukabona ko hari icyubahiro muhira wewe nyene ufise icyubahiro nyene ari mu muji n'abantu bakavuga tujya yiga muri segondere hari kunya bavuga ngo abantu bize muri lise ngo bafise intoke ngo zoroshe ngo urumva ngo nta kintu ngo bakorako nyene dutoke twaje twaba tworoshe uvuye muri lise uyerega intoke zoroha bivanye n'ivyo ukora kandi no muri lise twarakora ntibusiga nitwe barateka nitwe twoza ivyombo nitwe twatonora ibitoke donc ibintu byo guteka byose abakozi barabo guteka mugabo kubitegura byara abanyeshuri uvuga ati twarakora yego twarakora gutuma intoke zitoroha nyene nawe uravyumva intoke nyene uko Imana iba yaziremye nyene burya zigumuko nyene yego ishure ry'abakobwa gusa riba ryoroshe kwigamo cyangwa ry'abahungu gusa ukumva yuko nyene wisanzuye umerewe neza ahantu utabona abandi b'ikindi gitsina hari hameze neza hari hanaryoshe kuko urumva burya ubarundi muryango umuntu arimwo je nabona atangorane ibintu nta kibazo byaguteye nimwashaka gusohoka ngo muze kura abandi urundi gwaruka rw'abahungu hano twe twacunganwa no kwiga umva twe ko twadufise ama principe nka twe twakuze dufise ama principe muhira urumva wabuze iti je hari ikibanza ntegerezwa gutora kandi gutaha utamenye burya byari bigoye ingene wohava ushikira umutama ari hano yarakaramuze ntavyamenye byakwe nta bintu byo gufyinata byarimo wabuze gutegerezwa gutahana amanota hari nk'igihe byagushikiye ntuzana amanota meza ukabona ingena gukariye canke uwo muvukana akariwe nyene ku buryo nawe uvuga ati ibi bintu muri segondere nyene muri segondere urabona ko baharaba ibintu vy'amahisheke jewe ico no kugira coco jende umuntu yankaye sheke kandi uko nakuze niko namye nubu niko meze none umunsi ntukunda sheke no munsi sinkunda sheke inshikire mugabo je ntayigize mu ruhara nabwiye ati sinshaka bimwe bavuga ngo iyo menya ngo iyo nagira uku vyagenda uko oya nakoze aho nshikana uravuga ati nje nakoze ibyo nshoboye byose hanyuma yego urumva rero byumvikana yuko utanidogera nk'ibikubaye ko mu nyuma iyo waje gukora ibi bintu byanse uravuga ati byase biba byanse ingufu ziwanje aho ngeza mba nahejeje yego iyo principe wayikuye kugira uvuge ngo genze ntabyo nzi ngene vyaje nyene jene ikuri imwe nyene ndimwuko nyene ni mu maraso cyangwa n'abavyeyi bawe niko bameze oya nyene hoho nyene muhira nyene byari bizwi nyene ko papa yakubwira ati kora ntuzoze kumbarira ngo iyo nagira gutya ngo vyagenda gutya nturinde kurindira ngo iyo nagira gutya gira gutyo nivyanka ntuzovuga ngo vyango nari kugira gutya kuko ugize je kuvuga ati wakoze iki wagize iki kugira ushike iki kintu kigenda ukucange wategezwa kuba ufise insiguro rero uhejeje ibusiga wavuze ko wacibuja ikiremba kirema ne wacuja kwiga ni wavyishakiye ubusiga ntibahahereza kugira ucuje ikiremba cyane washaka guhindura uvuge ati ngiye ahari abandi bahungu n'abakobwa dawe mbone n'iyindi si en fait jewe nari umuntu akunda ibiharuro nari umuntu akunda ibiharuro ibusiga hari lettre nanje rero mbonye indimi nariruka mbonye igiharuro twajana ko napfuma ndara ntasinziriye nkarara ndaciyumvira kinananiye nca kuryama nkaciyumvira mu gitondo burya jewe nyimba ari n'igiharuro cananiye naraciyumvira nka saa 8 nikanguye nkaca mbona sheme nari gucamwe cambyuka nkaca mfata urupapuro n'ikaramu uvyutse saa 8 ijo nkaca subira nkandika kugira sinzovyibagire bimwe niyumvira subira nkandika yego yaro tukaba tuvanyeko rero je rero nagiye ikiremba kugira nshobore kwiga scientifique niyo yari niho hari scientifique abakobwa bashobora kujamo yatabyo wari kubananiza aho nyene ibusiga gatangorane ibusiga sina kari umva indimi jewe tutakunda ni maho none muri kaminuza aho waciye wigiriye muri kaminuza naciye n'iki gisata c'amagara y'abantu Institut de Sciences de la Santé none ibyo birasa n'ibiharuro wari wagiye kwiga birasa bihuriya cyane gose en fait burya umwana ntapfa kwiga ikintu cyangwa umuntu wari we wese burya ntapfa kwiga ikintu hariho ikintu gituma wiga ico kintu jewe
icatumye nitamwe kwiga ubuganga mu minsi yahera ubu mugabo byaragabanutse abaforoma bafata abagwayi je rero ico gihe mba ngwaje umuvyeyi papa ikiremba ndi muri segondere mbona baramufashe nabi ndavuga ati iki kintu ndumva no gihagarika uyu mubabaro banteye nkumva jewe no ukiza abantu n'uwo muganga yamufashe nabi navuyeho ndakimubwiye uwo munsi nyene ndamubwira ati urafatiye nabi papa tiwe nzoza dukorane tuko byanka ko bigenda kose ntegerezwa kuziga ubuganga niko waje kumubwiye yego nakimubwiye burya nari nziko niga medicine nzokwiga medicine mugabo institut bayamantuze university ngaho bayamaze gutangura acaraza institut canavuga ati reka nigira aho hafi ngende kubinyaruka kandi ajeje burya ntiwibaze uwo muganga nagiye kumuraba yego urishikwa rimeretse uwo muforoma nagiye kumuraba tubunye tubunanje ubunye nanje tuzokorana ubunanje ndamubwira ati burya wewe niwe watumye nja kwiga ubuganga bya nyavyo waje kumushimira cyane kwa kumukindana afata naba bagwayi niko amubwiye warabaye muganga yego maze no gutangura gukora ko nabanje gukorera mu Kirundo maze no gukorera Ingozi nagiye kumuraba yego nyene ndasubira ndamubarira avuga ngo yango bijya ngo byaraheze ati Imana ishimwe cyane yego urakoze murabyumva abantu mufata n'abandi ejo canke hirya ejo umva bizobagarukako ningira niyo ntuzere somo hare nico kigo umuntu yokura yego ukabo ngira sinzi yuko ubyishimiye kubura umuganga ndabyishimiye je ndabyishimiye umva yakugiriye neza yego yarangiriye neza yafata nabi so wawe ubu ntuburi muganga uburi mwarimu kubera wari wigiye burya mwarimu cyavuye mu maze gushika muri segondere nshitse muri segondere cya mwarimu cyaciye kivamo habaye icyaho naho kugira ubwego mwarimu nawe sanovamba uya narumvise nyene ko ntarabona ko nyene mwarimu nyene ico gene ntangoye kubona kure abati Jesse no mwarimu ngumangingwa ibintu nk'ivyo naco ego abafaza je mbago kasora notiene ndumva uje kwiga ngaha wahaje kubera ko ubonye ari ishure rihaje ryihuse mu byo wari ukeneye ndavuga ati sinokwirwa ndaja kure dojo naryo nyene nibaza ko ryakoroheye kubera aho wari ugize urishaka ariko n'ishavu ishavu wari ushavu uvuga ati giye nanjye ngende guhindura ibintu ya ntibyangoye vraiment yego waci uronka akazi byize ndabishaka yego jewe naronse nakazi twakazi kari koroshe je nkiriko ndandika nararonse akazi naronse akazi kubera je maze kwiga ibijanye n'ubuganga neza mpejeje wa kabiri naciye naraja kubera nayo ndavyize ndabikunda naraja mu ma centre de santé privé aho nkagenda nkasaba abaganga bahari kugira nze ndapratika nyene buhoro buhoro ku buntu canke usaba amafaranga nta mafaranga nasaba je kubera umva nsire usaba amafaranga kuko sinari bwamenye ivyari vy'umwuga ibi bita stage abantu baja kurondera je natanguye kuzirondera ndi mu wa kabiri twe stage twazigira turi mu wa kane mugabo uvuga ati je mu wa kabiri je mu wa kabiri maze kubona twinjiye neza muri programme y'ubuganga naciye ntangwa kuza ndaja gusaba ama detente tugize sinicara muhira naca ndaba centre de santé privé hari za Beteri hari za la Miséricorde hariya ca saba nkaca nja kuba ndicaye nkara mwene bavura ari ibyo bantuma bakantuma kubera narumva ndabyishimiye kuba muganga ariko ntiwavuga ati aba bantu naho ndiko ndakuraho ubumenyi mugabo nakeneye n'uburyo ntibagutekera basi n'agatike oya jewe ico nta cyarimo jewe numva ko nikenereye kuba umuganga nkamenya umuganga akora iki mu bisanzwe ubwo gabasha no munsi twoba dufise abantu bameze nk'uko bavuga ati nkeneye ubumenyi cyane cyane ikintu nkeneye n'ubumenyi acaraba urugendo aza gufata n'ibikorwa aza gukora ubwo tuba tubafise uno munsi abantu bameze ubu nibaza ko bahari ariko bashobora kuba atari na benshi kubera yatamatohoza ndagira ntaco ndakoreye ko ntaco nokivuga ko kirekire mugabo nibaza ko bahari yego iyo stage wakoze yagufashije iki mu by'ukuri
ikintu yahavuye ikuzanira nawe uravuga ati ibi byatewe nuko nagiye nditanga nkora stage ni giki amfite nabonye ingene bakira abagwayi ukabona n'ikintu bakoze muga kandi nico kintu ukabona ko atari hari ico wabona bakoze atari ico kumva nyene kumengo kiragukoze ko amwe mu buzima uvuga ati jiki kintu Imana yontera iteka iki kintu sinogikora nibyo bituma unakunda akazi nibyo wagiye uriga gahoro gahoro yego stage zo zaragutuma icuronka akazi rero ningoga navyo nabyo kubera ntambete kubera nkaho jewe ntarandika ndoke ndiko ndandika ntaraheza baciye batangura kundondera babandi bo muri ya maprive kubera barabona ingene nkora ndi mu wa kabiri bo nahejeje deje wa kane deje misasa ndayihejeje barampamagara ati ngo ati nta kazi ushaka tubwasi ndandika ngo nta ngora ningo tagenda ndaba ndakora burya nagiye kudefanda jewe ndi umukozi muri prive muri leta naho twebwe bari bakitwisembereza burya wajana dossier bakakubwira ati rindira gatonyi ngaho hanze ugaca iketu gacugenda uritwaye nibo baguhakaze aho nyene aho ugiye gusaba muri leta aho yayo ugiye muri ministere watwara ikete ati nje kurondera akazi tirindira mukaya tukabura cyabwiye ati rindira ugize imana ugasanga directeur wa resources zimene ni hari cyabwiye ati rindira tuguduganya ikete waridagira naho ushaka wavuga ati je nshaka we bace baguhaye jewe naye nasavye muri hôpital Ngozi bari bampaye hôpital Ngozi ngabo ico gimana kiradutera iteka sinabaye nkija kuhakora nari gutangura ku wa mbere ku munsi wa gatandatu umugabo baca baramuha promotion cyamurungika gukorera mu Kirundo aho rero sinabaye nkija hajya ciye nsubira Bujumbura ati mpindurira barampindurira baca bampaye rija mu Kirundo inca ndagenda nta ningubu byasaba kugira bahindura ibyo banditse nukugenda ugaca guhindurira nyene ugaca wigira karakazi koroshe kuronka byari byoroshe na mitashe wagenda watwara ikete ati burya jewe nshaka gukorera hanaka bagaca baguhindurira nta birebire byarimo ibintu byari byoroshe muri iyo misi heza urumva rero gafaranga kandi watanga ugakora kurumva hakiri kare gose oya si kare buryo hejeje kaminuza burya ntiyaba ari kare numva ko uba watanguye nyene gusaza uba uri kurakura none nyene kutwariye by'umugabo wubatse ryari je nubatse le 14 avril 2007 yari yagutunze bari bagucunza bati nyuma y'ukwezi kumwe siwe tuza kubona urahejeje yego ni byiza kuko hariho n'abandi batarindira yuko uheza n'iryo shure bavuga ati ntacyo uzorimaririra iwanje ati uzorirangiza uri iwanje nuko dusimbize gatoyi twari tukivuga ibijyanye n'ubuzima bw'iwawe mbega inyuma y'ungaho umaze kuja mu Kirundo ugakora ubundi buzi wagiye urikurikiranya gukora n'ubuhe yandi mabanga wagiye uraronka nayahe maze kuva mu Kirundo muri 2009 naciye nza gukorera muri centre de santé ho ngaho Ngozi bakunda kwita mu Kigarama ndakorera amezi 5 nyuma baca barangira umushefu waho ndabatitirere hama muri 2000 donc naguva muri 2010 none nabaye umutitirere waho nca ndahava muri 2016 nca gukorera muri ABUBEF nca ndava muri ABUBEF ndahakorera umwaka n'amezi nca ndavayo nca ngenda kumutitirere muri Ruhororo aho bita kuri Mubanga ya kabiri hama oya subi nyuma gatoya imvuye muri ABUBEF harabaye ibintu bya redeploiement byo kugabanya abakozi ndi mu batanguye gukorera muri hôpital Musenyi hama nca ndavayo baca bangira umutitirere kandi wo kuri centre de santé ya Mubanga ya kabiri hama navuye aho kuri Mubanga ya kabiri incanza gutwara igisata donc le CPVV comité provincial de vérification et de validation igisata kijejwe kuraba gukurikiranira hafi no kuraba ivyivugwa ry'abana n'abakenyezi bibungenze ku buntu
akaba ariho nkiri gushika uyu munsi uno munsi niho uri nka coordinatrice waho. Ego urumva uzatubwiye ahantu bagiye uraba umushefu vahavya hariya cya kindi cyari cyagutumye wiga ukavuga ati je nshaka guhindura ibintu ugeze ku kazi hari igihe umuntu avuga ibintu bita amateori ni ku mvugo gusa ni mu mvugo mugabo mu ngiro ukabona ibindi wasanze abaganga ari cyo kimwe wasanze abaganga bwabo ndari bamwe nawe byaragushikiye hamwe uvuga ati muganga kandi ngenga narihenze nakubwiye ibitari narakuvuga izuku utari kuko nasanze abagwayi nabo bagorana wabibonye gute umaze gushika kuri tere? Maze gushika kuri tere kubera hariho burya indahiro muri institute urahira mbere yo kuja gukora ubwiheza kudefanda urarahira yuko atakintu na kimwe kizoja hagati yawe n'umugwayi. Iyo ndahiro nagize jewe uko gushikiye isaha ndavyiyumvamwo kandi ndavyibonako nuko jewe iyo ndahiro nkigendera. Jewe nabo twakoranye barabizi jewe ufashe nabo umugwayi nakuvuga ko twaba tucanyemo. Wewe wacushwana n'uwo muganga? Chego sindakubesha nuko nyene nteye nyene uramubwira ati iwe ibi seko kuko ari ibintu nyene usanga nyene bigoye jico onye gati wopfuma ugira ikindi mugabo umugwayi yari inzaza yaje kubera gukeneye. James terme nkunda kubabwira ndababwira ati ishire mu kibanza cy'uwo muntu ugiriye ico kintu ishire mu kibanza cy'uwo mugwayi hanyuma nawe ucuraba kwicura kuramugirira nawe bakigugiriye cyo kunezera. Yego no kuvuga iyo principe yawe wari ufise yagumye ari yo nyene n'uwo munsi uvuga ati umugwayi imbere ibisigaye ni ku ruhande hanyuma ariko ha ruhande y'uwo muganga wabonye ico gihe kandi urumva hari kera kuko wari ukiri mu ishure uno munsi urabona hari abaganga bameze nk'uko nyene cyane bagiye barahinduka ubu ntaba abakimeze ubu ntibakihari namwe ngo buri sati bidahizwe burya biriho biriho nivyo bisaba nyene ko umuntu aguma zaragarura ku bashefu baba babatwara ukagarura hama n'umugwayi vyashikiye agafatwa nabi akabivuga kuko buryo ukivuze ubukingiye abari nyuma yawe nawe wikingiye ubuzokurikira uwo kivuga aho umugwayi urumva umuganga ubona umwe ugiye kwivuza ko gusa ntangabo zitagira umutware uvuga kubibwira nde utamubona ntangabo zitagira umutware burya amavuriro uko tuyitura ntushobora kuyoberwa urongoye ivuriro bisaba kumwegera ukamubwira ati burya bariko bamfata nabi yego kandi no mu mavuriro leta yarashizeho burya buntu bw'ubusandugu bari mu busandugu ushiramwo ibyakugendeye nabo ukavuga ati ibi bintu bimeze kunuku abashefu bakabwugurura bakaraba ari ico bakosora bagakosora. Yego ndagushimiye kuko bavuga yuko uko ibintu wahora ubibona uri kure bitaba byoroshe yuko ubibayemo usanga uko bavyumvira ariko biri nyimba ariko wagumye urumva yuko hari ikintu nyene nawe ico cyakoze ku mutima uvuga ati ntikize gisubire nanje ntikizombeko ni ikintu ciza cyane. Haruhande rero yo kuba wizigiwe ndumva ko wagiye urizigirwa uba bakogira titerera haba kugira titerere hariya titerere urumva n'umuntu mukuru afata ingingo mu ivuriro handi hantu bagiye barakwizera uretse ivyo byo mu buganga kuko urumva uko wowe urafise intumbero uvuga ati jewe ikintu kirakunda cyanye kiranga kandi ingufu zanje zose ndazishiramo burya abantu nk'abo baba bakubona ivyo bakubonyemo wiga bakubonyemo uri kuraheza amashure bakubonyemo barashaka kuvuga ati uyu muntu turamushimye kubera iyo akoze igikorwa aragikora n'umutima wiwe wose. Hari abantu bagiye barakwizera no mu bindi yego ibintu by'amasosiyasiyo umuntu usanga yagiyemwo igake usanga batampaye akantu njejwa nakuvuga iki tubwire ama-association n'ivyo sho usanga ari nk'agasirike ko muhiri wanyu ko kubera muri abantu 10 babacereza gutoramo umuntu abaserukira mugabo hari ibintu by'amashira hamwe umuntu usanga arimwo gasanga bangiza umunyabigega bangiza icegera
yego ibintu nk'ivyo ibintu nk'ibyo ndashaka ko tugera aho tubwira uno munsi urongoye abakenyezi mbega ibyo byo byaje gute iyo bavuze ngo forum de femme ihuriro ry'abakenyezi ni iki muri make murahura kugira mugire iki bisanzwe ihuriro ry'abakenyezi ni urwego rwashizweho na dekre y'umukuru w'igihugu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryagiyeho ku itariki 3 z'ukwa gatatu muri 2021 si je m'appelle bien 2021 cyangwa 2022 no bace bashiraho amamisyo niho bahashize donc décret ibiraba ibigira neza mugabo n'imbere yaho byari ririho mugabo atama mission ivyo bajejwe bihari bisanzwe muri 2022 niho ryagiye gusubirwamwo rihari rero kwibwirizwa ry'umukuru w'igihugu n'urwego rumaze igihe ruriho guhera muri 2014 ruraramvye turabona umuhingo mega cameraman arafite karanyanyura reka dushiremo akazi gato turuhuke reka twavuze menshi reka wa muhunga tuvugirize gatoya Maisha duhe twumve gashi Wanafanya laburane unapindula mujane ubonezerindane tuwanekeza mafarana umbira kumemurira ekatewe kabamariki unapindula mujane ubonezerindane iyo tuwawa amafarana oyayo wagenzane iyo tubari umugenge umugenzi baraniwaye ubuzima bw'isikayo nagiye ndamwenda omekaga mugenzi wanjye